papa aha kwa Natasha aha sinzi yuko hari umuririmbyi numwe ngaha mu Burundi asa na Natasha sinzi yuko hari umuntu mwiza ngaha mu Burundi na Natasha nawe ndabona papa jewe nikiyashika gusa nkibona ngaha ku mugongo mvuga ati ashaka mbwira aho ndamufyeta hose genda hafi kunzana rero rifite wari utanguye kuraba ahantu hera gufyeta ati hajya nyene ku mugongo niyo ntangurira ikiyashika bacarambye ati nuce ngaye nyuma kugira ngo naciye nko kuri 100 metre hariya yo naciye cyaranci shariya bravo nabagiye Burayi nabagiye gukubita ibiteramo bose nibagiye Burayi ugasanga umuririmbyi afise indirimbo zibiri wewe uramuhamagaje Belgique uramuhamagaje mu Bufaransa wewe wateguye igiteramo ushaka yuko winjiza abantu bangahe ushaka yuko uronka abantu bangahe iyo ufise indirimbo zibiri uronka abafana babiri iyo ufise indirimbo nyinshi uronka abantu benshi ukuri kw'Imana sinkubeshye ariko aho nyene bavuga ko kijya gihe barose babiri ku kintu cy'ibibanza byagiye birahindagurika mbewe nabo barabyumvise cyane umbiriza nubwo wombwira yuko uno munsi bavuze ati yuko igiteramo kiza kubera ngaho amufata uno munsi kirahavuye baciye bavuga ati kigiye ngaho kuri ETS kivuye ngaho kuri ETS bakijanye he kuri stade nimba umuririmbyi yari hiti ushaka umujani Ngozi bategerezwe baragenda nimba umuririmbyi azwi ushaka umujane muri Kongo genda ndava ngaho Burundi ngagenda muri Kongo rero impamvu batagiye nuko ujya muririmbyi bahamagaje atacyo azi atana kimwe yari kubafasha ese niye ndirimbo yari kupresent imbere y'abantu mbwira nawe we niza ndirimbo uziza ujya muririmbyi sinshaka umuvuga izina niza ndirimbo wewe uzizi wiwe zimbwire zibiri gusa kandi ucumbwira yuko umwana wawe canke umwana wa mukuru wa cyangwa mutoyi wawe yo bazi iyo ndirimbo mbwira hayo nta nubwo wombwira mami mbwira sha orayizi mumbwira umuririmbyi wawe wewe uramuzi kuko ndamuvuga yuko uramuzi rero naguma ndababwire yuko ukazoshaka gutegura igiteramo ejo canke ejo aba diaspora bacu bazi baraba abaririmbyi bahamagaza bazi baraba abantu batwari Burayi nk'ubu je ndamufashe Natasha Morning Burundi Uburundi burake nizere ko mumeze neza aho muri mu mihingo itandukanye abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose so no munsi dufise umutumire adasanzwe ego araza kutubwira byinshi mutari muzi tubanje kubasaba ko mubanza muhagira subscribe share like commentaire kugira ngo tuzokome tubakorera byinshi bitandukanye mu byo zogenda muramenya bishasha byinshi bitandukanye nkaba bise na mugenzi wacu tuza kuyaga byinshi kuri mutumire wacu ego nawe arafise ibyo aza kumubaza araza kubitubwira ego turashobora kumwakira nawe kugira ngo ashobore kwamutsa ariko baradukurikirana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza turaramukije hello bakunzi ba Morning Burundi TV ndabaramukije cyane muri kumwe na Claire ya Muhoza ndabakunda cyane hari umeze neza yego ni sawa nawe meze neza cyane okay imbere yuko tubandanya kandi abibutse d'abord mumanze mugire subscribe comment like na share kugira ngo n'abatari hafi babone ibikorwa byacu Ardi mutumire wacu mubona gute mutumire wacu je mbona dasanzwe bamwita Fseta Fseta ça va n'amahoro kubera iki Fseta ibeje nkaho vraiment ngo Fseta urabona bama bavuga kira misose amazina burya ikintu gitangaje sana kuko ushobora kumubona umuntu ni mubi ariko ugasanga afite izina nziza gatangara rijya zina bamwise ukavuga ati none ubu no muntu gwera kwasa n'inguge ariko akaba afite kubera iki ugasanga undi umuntu ni mwiza sana ari birabona
wowe baje uri mwiza ugasanga ufise izina ridashoboka oya jama amazina yose yanje ni meza ufise umusheri yitwa Clelia oya tubiherereyemwo baje bo impamvu banyise Fieta ni izina Natasha Yanisa la boss yaguhitiye la namba la bamba ya la namba la boss uyo ni mutavuga mu izina nukuri uze canumva amababa canumva mbyibushe ariko namubonye ataba no kuri profile oya ujya anazigera ava kuko stat yanje yamuyibona ari kuri profile yawe Natasha yani ahantu hanje yose TikTok yanje Instagram yanje Facebook yanje byose ulala nta n'umusohera atagiye no kuri stat nta n'umusohera nta n'ikigero niyo hangiro wihaye nico kiwanje kuko iyo umuntu agukoreye neza ego atacyo gufisa umuha ariko umwereke wa rukundo yakweretse rero je nereka rujya rukundo yanyeretse ko Natasha arishoboye ntacyo mfise nomuha nta mahera novuga ati kandamujamye ariko fise burya buryo bwanje muto inovuga ati ari ikintu ushaka gukora nawe nyine akibone yuko kijya kizankoreye ego akibone rero niko je nimereye impamvu rero banyise Fieta ya posting avuga ati yuko ndashaka umuntu mpakazi amfiete kwa ulala ndavyibutse ardi ntuvyibutse wewe ego yari tariki 14 ngo hari mpambere ya ico gihe ari muhira maze kubibona iyo post navuze ati aje byanke yumbuke bigire gute aho hantu je ndagenda kwako ndetse tara mu soni mu kwa canke n'ivyahereye no urabona ushobora ico kintu nawe cyumvise umengo ntigisona jewe ndavyumvise navuze ati kandi navuze ngo hari uwabonetse ngo genda mvuga ati uwo muntu arakomeye neza mu bisanzwe n'ipintu barapostinze ushobora gufyeta avuga ati ko je ndashaka umuntu afyeta mu kwa uwo muntu nzomuha akazi kazofasha umuryango wiwe wose yani izotuma ashika rero najewe ico gihe nari nkubitise mana tayo mahirwe ntegerezwa ati je bimanuke aho hano ndahaje nebdirake nayibona ukomengo nayibona nakujya ku mupira kwa Real Madrid ego Real Madrid kuri televiziyo ni kujya rero nabona club gira rero mvuga ati jewe hajya hano ni ndoto mfise kwa honyora cyenda honyora mwana wo mukina mu mayibo bo yivira mukina mari manukira paka mukajaga indana arinji agiye gufyeta Natasha baza rero ne communication byagenze gute kugira ngo ushobore gushikayo bo kugira shikeyo byari ibintu birebire kugira shikeyo ko byafashe umwanya muremure aciye ku bantu benshi hirya no hino kugira ngo ndonke kumenya tubona Natasha kuko Natasha no mu adasanzwe ushobora kumubona kujya ukavuga ati no umuntu asanzwe ariko kugira ngo umubone umushikire ahantu abari ni ikintu kitoroshe cyane bo natanguriye kuri akesi agikoresha ya televiziyo iwe wakarayiti icyo gihe koresha umwanya niwe yakorera ndamwegera ndamubwira akesi ndamubwira uko nabimeze ambwira ati je nangora kunakoresha ikiganiro amubwira akunda fashion namwe ikiganiro arambera umwana mwiza ko yari nta difference ambwira ati koresha umwanya mukoresha icyo gihe koresha umwanya niyo rero yaragitangura nawe nyiragisohoka ubu mubona kujya kijyagiye rero amengo najya amaso umunori iwe yahene ati ubu yarasimutse mu sanzwe ubu kweri yaravuye mukoresha umwanya sinoresha kabisa hama cyo yarakoresha ikiganiro biragenda neza barabipostinga Natasha arirengagiza arabakali hama mu nyuma cyangenda kuri manager Bagasore yitwa Amisi Ngabo umumonzi atwara ihuriro TV icyo gihe bari bavumye sana ihuriro TV ndabegera ko barababanyi banje ndamwegera manager ndamubwira arambira ati peti yangu je Natasha mfise n'inimero yiwe kangerageze ndabe nivyakunda ntari gusa ijya video yawe ntabwo nzogerageza uburyo bwanje bwose kushimikire ya video yanje arayifata nawe nyene arayishira
bambwira ati aho nturashirwa rero ikintu tubona yuko uwanyuma tubona ko byokunda genda kwa Starboy yego by'ukuri Starboy ntawe narinzi icyo gihe sinakurikirana ibintu bya social media nakurikirana ibintu by'imipira nafana gusa equipe nationale naho ngo kumbwira ibindi byose no hama icyo gihe barampa adresse yo kwa Starboy baramubwira iwiwe mvuga ati jewe ebana ku buzima ndimwo jyano negerezwa mva mu kinama mpaka hariya aba Starboy wiwe havuye no gwamba niregiye uva mu kinama papa navuye niregiye mpaka ni byizana ni byiza na birarondeka umushaka keza arakigura icyo gihe rero navuze ati je ngaha hamwe no zubara kuko abantu bari inyuma yanje bari benshi bashaka gufyeta Natasha ariko Imana ivuga ati ntigere yibagirwa kumbe icyo gihe hariho benshi rega nagira ngo ni bari kuradomina no hari benshi kandi benshi sana rero ni hamwe gusa bavuga ati Imana yamaze kugutora mu bandi ushake barakoze iki ni ngombwa tu wewe Imana igukura muri ba bantu n'ibintu bikakushira hajya ahantu bo barushaka gushika icyo gihe ndashika kwa Starboy nsanga ko koresha ikiganiro ndamurindira araheza yaranze ahejeje aragenda iwiwe aranyirengagiza kweri wamengo mvuga ati none uwo muntu ugenda bigenza gute ndamusanga iwiwe yicaye ndamubwira ati ndiguya ngo ugenda gusaba ufashe nuko ndamwiganirira arambwira ati sindabizi ibyo bintu ntavyo nzi bitangurira he biherera bambye ati raba kuri telefone rabira rinjira muri Facebook ya Natasha araraba ati rafoto cyambye ati eka ndaga aca bisanga rero kuri ihuriro TV amaze kubibona ko bamaze kupostinga avuga ati okay nabibonye cyambye ati reka rero dukora ikiganiro arambwira ati nacu ndagusaba shaka yuko ushika aho ushaka kugera ego jewe ikimana wafashije reka nawe nakifasha kuko urabona Starboy nawe nyene yavuye kure kuva kwa Isaac ego ushikana wafise ibyo wiwe twakugura yumva yuko nawe nyene hari umuntu yatumye ashika hajya nyene avuga ati kujya bangiriye kujya reka nawe ndakugirira icyo gihe umunsi arankoresha ikiganiro cyiza sana ndanarira ndanakorera umunsi kuko ari sana ariko Imana irafasha uwo munsi hari dimanche lundi Natasha yaciye agira iki posting avuga ati yuko uwo muntu ndamusabye yamukeneye ahagarike ibiganiro byose yakoze nabibona ahagarike ndamusabye azoze ku munsi wa kane urarose rendezvous muri club dirayi mvuga ati mana mbo Jesse muri uwo mwanya ntabyo nabonye nta na kimwe nabonye kuko nari nagiye gukina ngiye gukina jewe ntashe hari 18 Arasanzwe uri umukinyi cyane nasanzwe ndi umukinyi narakibye football cyangwa maze kubibona je baca bara ndiko ndataha abagenzi banje bambira turazi n'amakuru muhungu documentation kwira kurondera mugati ndapfu nakoze iki ko jewe ni igiki cyotuma documentation je ndondera umuntu ameze je ko ndi mu kinama hariya nemerewe nabyo nzikijewe acha bambwira ati muhungu ngo bijya bintu wagiye uvuga ati ngomba kumufika Natasha ningatumye documentation ikubona ati mana yandi bati ahungu garu ukene yari inzara yatinye n'igiruko asha bambwira ati rero baje ni wanyu niyo bari ngasha barakurindiriye ati rero je sina reka ne no mokenge mbona abana b'abahungu baramfasha ngo ngani tukureka ati nibikibasha mundeke ndasara mu barabara abantu barabara ndasaragurika munyuma bace bambwira ati numva bose barasaze ngo wow baronsa kazi papa bazi byahabaye aho naradutse navuye ngaho aho tuvuga ati nko kujya mbere navuye kujya mbere mpaka kugicura wiruka aho rero induru ari ati Imana ishimira urumva muri uwo mwanya jeje nyine ntavyo niyakira mvuga ati si jewe sinajyamye ndababwiye yuko
sije nabonye Jedi harageze ugende muri club dirake yani navuze ati sije nza kubona Jedi harageze yapfuye gushika Jedi yavuze ati saa 5 zo bamaze gushika sindababeshe saa moya y'igitondo namaze gushika kuri club aho na saa 9 bariko abasubiza inyuma y'igitondo namaze gushika kuri club ishitse gusaba security ati we nibiki ati je ni wa muhungu yavuze yuko yahaye akazi bati okay babitubandanye ina reception cyara kunene kugati imana yaje bamwe mukina mara ndinda yonyoyemo ari hano ni kuzuro musi monyo ati tubujya no mwijuru nzohaje bo aho nyene shitse hari masaha mani musu maze kwashika bace barambira ati gahunda bujya guhaye amasaha taragera kwaki ndire amasaha giti yicara arahicaye paka saa 5 ku kadomo kunya Natasha akora nk'umuzungu reka twagwe no mutariyano bero bya nicyo tuma bama bavuga iyo umaze kubana n'umuzungu tugira mentality y'abazungu yani yambye saa 5 na ngiye mbona security za bana muhungu ni wowe Frankie tugenda icyo gihe umubonye aje n'ama bodyguard Natasha nko babyivuza wiyumvise gute rero ndagutera umubonye aje ati ndagutera inkuru aho rero niyo hajyoshe jewe bakiza kuntora ngati tugenda arampotokora pak eka nci ahantu hari pisine sinari bwabone pisine mbona abana b'abazungu aho uri mukuri nta pisine bari bwabone none se ngubeshe je nivira mu Kinama mba mu Kinama ngenda kuri stade mba kuri stade mu Kinama ni wapi na pisine ana pisine de ngera mbona yani ndiko ndabona abantu kugusa ngati kiyamba ega haha kumbe no hande mu Burundi natwe kugwa muri pisine kandi mbona ibyana yera derera bagatire kuri kwimana udimanira ishuri cha turagenda yarishaye kuri plage maze kugenda yarataye umugongo yari yambaye sarvet papa aha kwa Natasha aha sinzi yuko ari umuririmbyi numwe ngaha mu Burundi asana Natasha sinzi yuko hari umuntu mwiza ngaha mu Burundi Natasha nawe ndabona papa jewe nkikiyashika gusa nkibona ngaha ku mugongo mvuga ati ashaka mbwira aho ndamufyeta hose je ndahafite kunzana rero rifite wari utanguye kuraba ahantu hera gufyeta mvuga ati hajyanye ku mugongo niyo ntangurira ikiyashika bacarambye ati nucengaye nyuma yo kugira ngo naciye nko kuri 100 metres hariya yo naciye cyaranci shariya cyaranyica kutonda mu face to face abona amajambo nari napanze yose nikimushikira acimbanya murage urabura ati cyenda none uyu ni jewe y'amajambo aravuga ati je nashika imbere yiwe mama ndashaka mero mutaye ndashaka umuriro umuduga ubona Natasha ndashaka parcelle reka nshika imbere y'uyu y'amajambo yose fye aranyika ndo ati baba akimbora bwati ni wewe wavuze ati kuza kumfyeta niwe no kuvuga ego narananiye cyaranse ndaguma ndamura naranabi iminwa yiwe ndamuraba ngaha gati uyu ni Natasha na mano mva canke no muzungu banzaniye papa Natasha arera asa n'umumarayika bajuwe yo nzobe yo sinzobe aho ratubesha sinzobe ratubesha kuri kwimana nkikimubona jeje inavuze ati mana yanje ndahuye na marayika neza na neza Gabriel imana yanje arakorotse kwisi ngahi Burundi arambwira ati ushaka kugiki nikiye kintu ushaka gufata mutaratangura kuyaga no kuyaga gati jewe nshaka ifana naravuze ati rero sijeni nashika nza gukomanda inkoko bitakirere maze amwira tushaka kugika ifana yonyene basi ati rero n'inzara yaciye ihera nikimubona uku naciye mpaga nikimubona uku naciye mbona ingodo yanje yuzuye direct maho nyene ngomba nakubwiye umushikire Natasha face to face papa nta muririmbyi kazi wo ngaha mu Burundi asana Natasha reka tugende East Africa ndetse na Africa nta numwe Natasha la boss nta numwe asana Natasha ndagomba ndakubwiye Natasha
ni umwamikazi azokoma ari umwamikazi ngahe mu Burundi kandi nta n'umwe azozamusoma ata Natasha nta muziki mu Burundi ndabikubwiye kandi ata Natasha nta muziki mu Burundi isubiremo ata Natasha nta muziki mu Burundi kuko Natasha ntiyabura ngaha mu Burundi umuziki uzoguheze c'est fini reka ndakwereke igituma ko Natasha ari umwamikazi rap nabagiye Burayi nabagiye gukubita ibiteramo bose nibagiye Burayi ugasanga umuririmbyi afise indirimbo zibiri wewe uramuhamagaje Belgique uramuhamagaje mu Bufaransa wewe wateguye igiteramo ushaka yuko winjiza abantu bangahe ushaka yuko uronka abantu bangahe iyo ufise indirimbo zibiri uronka abafana babiri iyo ufise indirimbo nyinshi uronka abantu benshi ukuri kw'Imana sinkubiri ariko aho nyene baravuga ko kijya gihe barose babiri ku kintu cy'ibibanza byagiye birahindagurika mbe wewe nabo barabyumvise cyane umbiriza nubwo wombwira yuko uno munsi bavuze ati yuko igiteramo kiza kubera ngaka mufata uno munsi kirahavuye baciye bavuga ati kigiye ngaho kuri ETS kivuye ngaho kuri ETS bakijanye he kuri stade nimba umuririmbyi yari hiti ushaka umujani Ngozi bategerezwe baragenda nimba umuririmbyi azwi ushaka umujane muri Kongo je ndava ngaho Burundi ngagenda muri Kongo rero impamvu batagiye nuko ujya muririmbyi bahamagaje atacyo azi atana kimwe yari kubafasha eske niye ndirimbo yari kupresenta imbere y'abantu mbwira nawe we niza ndirimbo uzize ujya muririmbyi sinshaka umuvugizi niza ndirimbo wewe uzizi wiwe zimbwire zibiri gusa kandi ucumbwira yuko umwana wawe canke umwana wa mukuru wa cyangwa mutoyi wawe yo bazi yo ndirimbo mbwira ntayo nta nubwo wambwira mami mbwira sha orayizi mumbwira uwo muririmbyi wari wewe uramuzi ko ndamuvuga yuko uramuzi rero naguma ndababwire yuko ukazoshaka gutegura igiteramo ejo canke ejo aba diaspora bacu bazi baraba abaririmbyi bahamagaza bazi baraba abantu batwari Burayi n'ubu je ndamufashe Natasha jewe ndomugwiza tunga ndamufashe Natasha ndamutwaye Burayi ushaka kumbira ko yoro nk'abantu babiri Natasha kundirimba afise ako katerme konyerega kuma wewe koko kwega wawe umuyaya wawe wowe bosi mabuja abana ureze n'abana bawe bose bagenda bavuga ati tugomba twumve kajya gaterme konyene ujya muri rivyi batwaye mbwira basi na terme nimwe yo bafise yo present imbere y'abantu ariko bibi wawe jya terme ya Natasha rayizi ariko sogokuru yawe jya terme ya Natasha rayizi numbwire ariko Natasha no wakera kuko indirimbo ziwe zaraca kuri ETB fumbira rero ico kandi Natasha nivuga n'umutunzi nira boss amahera iyo ufise amahera amazi usumba byose ico cyo la muyaga urumva rero kumanda kubwire yuko ni imbere ko muhamagaza abaririmbyi mwabantu muri hanze babwire kugira ngo nejo bundi ushaka guhamagaza umuririmbyi muze muraba kwanza kwanza urabe wandika amateka ujya muririmbyi eski yatangwe kuririmba ryari afise indirimbo zingahe n'abantu bangahe bamukurikirana muri YouTube afise abantu bangahe muri Instagram yiwe gendura asanga uhamagaje umuririmbyi muri Instagram akurikiranwa n'abantu majana abiri ushaka kuzoronka abantu bangahe sheta hari umuririmbyi iwacu bakurikirana n'abantu majana abiri kuri Instagram ego ndabakubwira kandi n'ubunyana uca wandikura genda urabe Lolilo ariko arakwiza ibihumbi ijana genda urabe Lolilo genda urabe Lolilo genda urabe oya reka ndabakubwira genda urabe Chanel Queen Kitari genda urabe abo bose nabo niko ndakubwira kandi abo n'umugore n'umugabo ga n'aba ex aba ex okay reka ndabakubwira aho je niko urabona Natasha inyuma y'iminota ibiri abantu bashika nk'igihumbi direct abamaze kandi ujya kurikiranwa n'abantu bashika umuriyoni na
la boss kandi nta wundi muririmbyi ngaha mu Burundi Natasha nta wundi uzigera abaho kandi ubimenye yuko nta numwe azigira musumba Natasha. ariko harabavuga ko hoba hari ikintu bita boost ushobora kuduza ngo abantu bagukurikirana byo bari byo canke abajya n'amajaluzi iyo umaze kuronka abantu bagukurikirana benshi iyo umaze kuronka abantu baguma bakuraba babandi bakiri inyuma yawe babandi bakiri inyuma yawe baca batangura kugira push rero baba bashaka yuko baguciniza ariko Natasha muze umushobora umunyamafaranga bamushira hasi je ofisi 10,000 mu mufuko ofisi 1,000 je nayo turanga ndagusumba uko wewe muri uwo mwanya mu mafaranga yawe ushobora kuyagura gatumbura kagenda ariko je nubwo nogura kwa yare hajya umafisa amafaranga mu mufuko ariko nta yare wogura cyo gituma rero iyo umuntu agusumba iyo umuntu agusumba ngo izuba bagusumba n'igisebe uwo n'umugani w'abatanga bakebe iyo umuntu agusumba izuba bagusumba n'igisebe uzora bufise je mfise izuru rinini ya so igiseru kinini bufise akazuru gato so igiseru gato Natasha rero n'umwami kazi bacu ego Natasha azokwama abasumba rero nco gituma ndiko ndabwira abantu bari sawa baze baraba abantu batwara baze baraba abantu bakuri Burundi baze baraba kwanza amateka y'uwo muntu reka namuvuge mafu jewe namana babira ati je banyita ati tubura bitoba je ndabitoba kuri kuravugwa kuri kuja habona uko kiri Mona Warda Mokenzi nagomba ndakubwire man umuziki suri wawe kwanza rabije ufise kwanza raba kumuna wifata kuri social media umuririmbyi nyawe n'umuntu ashaka gende muri toilette arapostinga ashaka ge akajumbara agapostinga eske genda urabuno munsi ya postinze ibiki kuri Instagram usanga hari ibindi bintu babimufatiye kuko ntazi byarimwo umuririmbyi azi byarimwo ejo Natasha niyavuye mu Butaliyani ngira ngo yatabe gupostinga kiri mu Butaliyani avuga ati ndakorotse agira yorindege akikoroka mu Burundi acarashirako agishikiwe acarashirako genda urabe ico Natasha sumbira abandi Natasha arazi gukinira ma social media ariko nabamo n'abadehora bapostinga bagiye barabigira ariko kujya babigira nuko hajya ayavuga ati uyu yukumvuye hari ariko asimaramara imbere y'abantu reka ndabe ko basi notuma basinyegeza na gato ariko twebwe twarabonye abafana barabibonye je narakubonye Mona Warda baronse abantu bane yari wenyene canke yoba hari undi muntu bari kumwe ngo na Bface mama ngo niwe ngo murapere wa mbere dufise ngaho Rapid Commando numwemera wewe se jewe fyeta umuririmbyi nemera ngaha mu Burundi numwe wenyene kandi uwo muririmbyi mumubuza umuziki wanyu uzoca uzoca bodika none wowe mbira yuko wita yuko uri umwami wa rap ngaha mu Burundi hama wagenda i Burayi ukacubura abantu ariko baravuga yuko hariya mu bihugu byo hanze nabo bakora nk'abazungu ni kuvuga nyimba babwiye ati no musi igiteramo kibera kwa Muzayi ukabishira hariya bamaze gufata iyo ntego baca babihagarika muri cyo cyagiye kugaragara gituma bataza batabyitabira hataza babi iyo umuntu utazwi nk'ubuzwi ati rero hariya ntabyo kuvuga nibabazi kandi uzotangara umuntu umbwiye ati ko ugiye gukora igiteramo ugasanga urabona ngako Muvayo kuna hameze ari hanini ya sana papa aka gaparti nyene two turakorera kwiki aka gaparti akanyene niko usanga nyene bakure kwigiteramo ugasanga yaronse nk'abantu 10-15 abacabo turi bangaye nga turi bane twamaze kuhuzuza ukacu usanga rero abantu bage ngo twarujujibure warujuje genda hajya kuri ETS iburayi batugirire itere bijya kuri ETS wuzuza ijya ETS cyamvuga ati umuririmbyi fesha